Nkuko mubona Peshy ari so excited kubera ko bafitiye surprise. Noneho hari agaplace ga. T'as un invité spécial pour ce numéro d'aujourd'hui. Bless rero araje mumubona wari we wa mwana yamuriza Peshy. Nuyu. Tada! Wanze ndakubarira. Biratanguye. Suko Bavuga gute ko? Conversation. Na wewe. Na urampemukiye. Anje natonzi. Gara uyu wayigusa. Bonjour, ça va bien? Bagire like. Like et abonné. Mais je nahoda tamutanga kugwana. Numutanga kugwana. Wamutangura Urumva rero. uruvanga aho ugiye kugwana. Mama ntiwumva uko kari wamutangura. Ngo badakubarire. Ira none. Kweki wamusi muri podcast wamuvuze hamucurarira. Inkumbu zari zirimo emotion n'inkumbu. Ça fait larme. Warize kubera. C'est quoi nenda muhombo? Ariko narashavuye uhacu uko nyene. Ana nyine detache. Twarahuye na Najuma ariko ntiyambonye. Ego cyamuha amakuru blessed namumonye Peshy. Hama besa agacamenya ko hacu utagiye kumara mu musaka. Barabimbwiye ko kwanzi yarakubonye. Yarambonye. Najuma yarabimbwiye ko aje mu kirere. Tada! Uyirabe ndagusabye iyi video ufata umwanya kandi ntibibagiye kuyilika, kugira commentaire no kugira subscribe. Yes. Coucou les amis. Coucou les gens. Oui, bonjour. Coucou les amoureux. Iwacu Podcast. We are back again. Iwacu Podcast. Navuze Iwacu Podcast. Ça fait un bail. Nari bagiye n'ingene yitwa. Iwacu Podcast. Iwacu Podcast. Nari nabwiye vya bintu vya Iwacu Podcast. Hemwe utwo harahizigihe Peshy. Tutabagira ama video. Turabana ba. Mugane ko wari mu examen byari bitahuritse. Peshy yari mu examen. Hama candamuha espace abanza heza ama examen. Hama tugaruke yahejeje ama examen. Yenda bareka. Rero Peshy arashushe. Hama rero Bien sûr tubagiye kuintroducinga cameraman wacu mwamwumvise ifoko abanza kwi-introducing. Mu bisanzwe yari kuza muri podcast yacu mugabo aragorana kandi yivumbuye. unsakalaka. Abantu batubwiye ngo turabireka ngo kora ibintu abarimo ngo duhindukize kamera tubereke ibintu abarimo. Nk'ubu nyene tuberetse ibintu arimo yicaye hejuru ku ntebe. Mugabo ndazi mu kanya muraza kumubona ariko aricisha ngaha anye quelque part uzarantura kugira ngo abagirire kuku abafana ba Cory bamubone. Banzura mutse kaza abafana bawe kurashushe no umunwa ushaka kubabwira ibyo babwira mugabo ntushaka kubaramutsa. Banzu baramutse. Restaka kubaramutsa tu. Bonjour les fans, comment allez-vous? Moi je vais bien. Oups quoi? Bonsoir. C'est bonjour ou bonsoir? Bonsoir les amis, comment allez-vous? Hamaje beze neza, hamno musi. Witwa nde kandi? Baranzi. Barakuzi n'abakuzi urabanza kwanza ukipresente. Moi je m'appelle Dushime Peshy. Koko ni karahaze. Karahagije yavuga amazina yose. Dushime El Olam Peshy Joel. Nigambira uvuze amazina yawe yose. Wagira imyotsi? Wagira imyotsi? Nagira ngire.
Okay, yitwa Peshy nanje nitwa mama Peshy. Hosy nitwa Hosy musanzwe muga muri podcast bandi mama Peshy kubera ko uyu numwana wanje. Hama nkuko mubona Peshy ari so excited kubera ko bafite surprise. Noneho hari agaplace ga. T'as un invité spécial pour ce numéro d'aujourd'hui. Peshy garagara twengaba nyene barabona ko amunezero gira umuhotore. Neza gira umuhotoro umujinjibure umunigure rero twashaka mwihamagarire banzu umuvuge aussi notre invitée elle s'appelle Maman. Aujourd'hui, notre invitée, elle s'appelle, en fait, c'est une fille. Elle s'appelle Bless. Woo! Clap for Bless. Mukobera mashi Bless, muri benshi ngana mushaka kumubona Bless. Bless rero araje mumubona wari we wa mwana yamuriza Peshy. Nuyu. Tara, Bless bite. Rero ku bantu muza kubona Bless afise udusoni niko ameze afise udusoni aguma twenga nameze nka Peshy. Peshy navuga umuvuga utujambo twinshi mugabo Bless aratekereza nta kudakuvuga amajambo menshi mugura aza kuvuga muri podcast yacu hama Bless yaje kuturamutsa comme bari mu vacances baheje ama examen bari bakumburanye hama bace yaza baherukana kubonana mu kwicenda mu kumwaka uheze haragira hari umwaka mutabonana tukiba muri Novembre nivyo muri Novembre hari mu kwicumi Novembre hari mu Kinindo hari mu kwicumi hari mu kwicumi ndavyibuka tumukiye ngaha muri Octobre tumukiye ngaha Septembre hari muri Septembre hari muri ntuzi ko umwaka wari ugitangura hari muri Septembre hari muri mwagira mu mwaka mutabonana mwari mukumburanye kweri nivyo cyo gituma mwarize cyo gituma twarize Peshy rero mu presenter umugenzi wawe abantu bamumenye wanze ndakubarira biratanguye podcast yose uzahera bameze gutya bakwabwira nti mu matwi Niki mushaka ndababisire muri podcast yanyu. Je vais vous présenter ma copine. Elle s'appelle Kira Bless. Tubarira amakuru yawe umeze neza. Reka ndamuhe microphone kubera Bless avuga buhoro buhoro. Jean mvumba kwa Bless. Okay. Basi jinsi ndababaza Kuna Bless asema soni. Ndababaza. Okay. Bro, tukona girlfriend y'abana none. Girlfriend wimenyere kwisa ndavuze abantu bakuzi bo tugatwereke girlfriend y'abana. Antuko abantu barabye podcast yacu ya mbere, Peshy kavuga Bless mwarabonye ko hariho lien iri hagati y'abana babiri. Iri fort, Rero, shika tugringire bamenyanye. Ngabinganye gute? Nanje ntabyo nzi nagenda mubona Bless uko nyene ndamubona n'umugenzi wa Peshy rero nanje ndakuyimenyera ngaha nyene bamenyanye mwamenyanye gute muza kuvuga mwese kandi turavyibuka yari kuri fake hariya nana urahibuka hajya kuri Oasis no mu Kibenga Jean-Pierre ushaka amazi yo kunywa nani tukisukira amazi yo kunywa kandi ajya yarahetse ndagusukiye nusakugorana sawa sasa tube turatangura reka tube turababarira ako tutangure
Wadupangire yari kuri yari muri Okay, ko twizere ko adasubira kutugora tugatwumviriza inkuru. Mutubwire rero mwihenye gute? Ku bantu bazi kuri Oasis. Nimushamuvugira rimwe. Muzamurakirana. niho twamenyaniye. Uwo munsi mama gusa nawe wari uhari. Oya ntiyarahari. Ni sonta yari babaza. Ega nanje ntawe nibuka. Sentez-vous. Okay. Jicho nibuka hariya. Nuko ujya munsi tuvuye gusenga. Mujya fete na mbere. Oya. Twaciye tugenda. Reka Blessa tubwire bazi. Yari kuri Oasis, uyu munsi hari habaye fete. Hama sonta acambwira ngo genda ko yari yabazanye. Cavuga ngo ngende ngo hari abakobwa babiri hariya muri toilette. Hama nanje ndagenda muri toilette, ndabasha sanga Peshy na Daniel. Ndababaza ngo n'abakobwa babiri mwabonye basohotse kumba ariyo. Sonta acaraza acambwira naba acatubwira nimugende harya murindire. Hama dutashe baca turaza kuba Peshy. Ndahabona Peshy acambwira ngo ejo nzoze kumuramutsa ko yari konje. Ndaza hama uwundi munsi ukurikira Peshy acaraza tuca turamenyana uko nyene. Navyo wibuka. Okay, wembwira iswa yawe wibuka. Yari. Rero nibuka muri ibyo byose. Nuko uwo munsi twari twahuriye gusenga. Kandi icyo nibuka nuko twagiye muri rya salon sata ikaragira inzara. Hajyanye twaguma tunobu tuzara hasi. Dutashe carazitwaka. Mwashaka kuzibandi? Oya twari twarazibonye. Tuzitora. Hamwe n'ico gihe mwakinye ivy'inzara mwamaze kwa bagenzi. Twari twamenyanye. Wowe rero nshaka kumbwira histoire isigaye muri le cerveau tourne comme quoi? Oya. Ivyo onye ndivyo mwamaze kwa bagenzi deje. Souvenir yawe ya avant yuko muba bagenzi kuntu mwamenyanye ni yihe? Nta nimwe. Nuko ingene mwamenyanye? Naranje shaje Ibyo byo muri toilette nta n'ibyo nibuka. Ko rero nshaka kurangira Merci. Makamari. Wayachiriye. Okay, Santa ni muganse wa kuri guma hamwe. Wa bless. Abafana bako nzoka vutura musi umwe muri podcast. Murabe ngenda kavutura. Muzoca murira. Okay, nakuvuga ko Santa ari umuganse wa bless. Jana nsanzina ngena Santa. Kora nawe nyina akora akazi nk'aka kiwacu nawe nyine n'umumenyesha makuru afisa na media mugabo sinarenze abo bavukana mu nyuma rero umwana wanje n'umutwe wacu baba best gutya. Okay, nikiye kintu catumye mubaba meyo hano Nafarire. Ni kujya kuntu. Oya. Twama turaza kintu. Yego nivyo nagira mvuge. Haya nyene twamukibenga ba bless yarakunda uza turamutsa twarakina kenshi tukansigake tukagenda ku bagenzi ko rabizi ko narakunda gusaba uruhusha ko kenshi waranyemera kandi no gusenga urabizi ko twijana twenyene twagenda turagira mu makamera y'abandi tugenda turaraba amazi yo mu Kinindo turiko ducamo inzira. Bless nawe twari turi kumwe n'abandi bagenzi biwe. Samuel. Nta wundi twari bane. Na Daniela nanje na wewe. Ngiye gusenga dushitse twari twabuza ko twari dufise amasoni twese. Twari twabuze duce ku muryango w'inyuma cingwe duce ku imbere. Cabihera turatoye decision. Duciye kuri rya w'imbere. Turagenda turinjira mbega ujya musi habaye iki? Jamusi.
yari agapeyi. Je prends la parole à Blaise. Tu donnes la parole à Blaise. Twari tugiye ano munsi tumenyana basi ikintu cyari cyabaye cyitwa agape cyari cyasubiye kandi kuba turasubira kandi turajyana. None kugira ngo baba meilleur ami genre mukundane. None wari ufite abandi bagenzi mu kibenge? Mugabo wagumuza gukina na Peshy rero kubera iki rero Peshy ariwe waciye ukunda cyane papa y'abagenzi wari ufite ubwa mbere. Peshy we n'abagenzi wari ufite wo ntiduhari ava nta bagenzi wari ufite Ku ishuri yego. ishuri gusa ku ishuri hariya kuri reriere kuri ipe Ipeya. none kuri ipe none simwe abagenzi tukihimukira mwacimo abagenzi na Blaise oya Twamenyanye yiga deuxième. nivyo wari ufite abagenzi b'abandi mwigana ndabibutse Twamenyanye niga deuxième. mbwa wari ufite abandi bamweha Ubu yiga ndabibutse cinquième naje quatrième. inde Twamenyanye niga Blaise deuxième. nawe yiga troisième mumara imyaka 3 murarambanye swat wari ufite abagenzi bega abagenzi mwigana babagenegira kukufutura wagiye mu ijoro byibuka bage bagenzi mwaramwigana wagiye mu ijoro kubara mu 21h ndagukubita Bande. sinzi kingene bitwa we nabuze baba hajya umanutse ugacukata uwo mwana mwigana yaba uwa mbere kwanza umengo Umwana yaba uwa mbere ku ishuri muri deuxième. Ufise mémoire de poule. Tu connais la mémoire de poule? Kakunyigana ibintu byanje. Kwigana ibiki? Wabwa mbere wantwaye la cerveau fonctionne comme la terre. Nantwaye mémoire de poule. Mémoire de poule ni Ni wanje. Ni wawe? Ok, rero wowe ufise la mémoire de poule. Muga Blaise afise mémoire d'éléphant. Kubera éléphant bavuga mémoire d'éléphant ku muntu yibuka cyane. Ku muntu ibagira cyane nawe bavuga mémoire de poule. Uwo nawe ni Peshy. Kwa nana kimibuka. Deja nubuka n'abagenzi Peshy bigeze kuja kuramutsa mu ijoro. Ndagukubita. Ntabwo yibuka. Nivyo contraire. Nivyo ntabwo yibuka. Abana bagiye kugeza kuja kuramutsa mu ijoro. Wenyene akana kangana nk'ukiga mu wa kabiri mwibarabara 21 mukagiye kuramutsa abagenzi babo. Ni ibintu vya muri deuxième mama jewe umuniga quatrième no vyibuka gute. Neza imyaka 2 gusa. Nanje ko ndavyibuka ndi mu mama kandi nkuzi. Sawa urabibuka. Blaise kwa vyibuka. Emera ufite mémoire de poule. Emera. Et fait Peshy yarantsinze kuri la fois passe. Bon, sinzi siruka yantsinze. Gusa abantu benshi mwambwiye ngo bavuga conversation. Ni conversation, pas de conversation. J'ai Tu vas dire la Blaise. Blaise pas conversation, tu veux conversation. Conversation. Bavuga gute ko? Conversation. Na wewe, na urampemukiye. Gara wiwe gusa. Ipuzi ibintu atazi. Ok, ntacyo nje naremeye ko natsinzwe. Mugabo je sais pas pourquoi dans ma tête c'est conversation. Je sais pas pourquoi, mais comme nabibwiwe n'abantu ni bandusha ubwenge ndabize ko ndusha ubwenge naravyemeye. Donc voilà. Nje kuri kaki. Nta Gifaransa jewe nsinari kugiva kera. Soit abana rero barabaye abagenzi barabaye meilleur ami. Quand deux enfants barabaye meilleur ami, ils font des bêtises ensemble. Quelles sont les bêtises mwagize ensemble? Tukabakubira. Twari dufise n'abandi bagenzi gusa pana baba meilleur ami nk'uko twari turi gusa twagenda kuramutsa. Alors ngira rero ama bêtises mwagize. Ndakwekeye bêtises nibuka. Gusa utadukubise. Nujya munsi tugenda kuyarera sha tugaruka mu ijoro dusanga uri kurajya pizza. Wari uhatswe kunyima. Munsi kandi ntavyo wibuka. Yari mu ijoro washitse. Mwari muvuye? Ndashaka Gusa kukubuza no munsi nyine. Nje ntavyo nibuka. Ndashaka kukubuza no munsi. Yari mu ijoro. Yamusanga. Yari 17h.
mwari muvuye Sinzi. mwari muvuye he Blaise? Comme ça je peux te frapper aujourd'hui? No. Oui, non, oui mbwiye nkaca mbona ko Sawa yari amakosa. arankubise. Nakukubise? Ikirato. Nimba atavyo wibuka. Kandi uvuze ngo sinakukubise? Waciye uninomvora agapiza sha. We na Cory na Blaise si vyiza. Claque! Ariko vyaheze umpaye. Nakuhaye. Idahwe. Idahwe. Ngakore ndakureba ushari ngaha. Mawe. Kubera Cory mbona umenga yatekereje ashaka kushara ngaha. Canke yicara hagati ya Peshy na Cory. Ngira ntaze kugora. Ok, la famille est complète. Ku bafana ba Cory, Peshy urabizi ko mugize ivyo nyacagorana? Urabizi? Mureka uko yabishaka. Aha yambaye umupira munsi, yambaye ishati munsi, ashaka n'undi mupira hejuru. Yambaye impuzu zitatu. Cory ramutse abakunzi b'abafana ba. Ça va bien. Bagire like. Likez, abonnez. Likez, abonnez, partagez. Et commentez. Et commentez, s'il vous plaît. Hari abantu bambwiye ngo Cory ngarabibukije kugira like na commentaire cyangwa twagira podcast yo hanze ravyebu. Rero n'ubu Cory mumureka gume hamwe muramuzi ngena meza. Mumureka gume hamwe. Rero hari abantu n'ubu nyarabiharije kwibutsa mugire like mukataravyibagira mugire ubunyene mugire na commentaire hama muze gusharinga iyi podcast yacu y'umugenzi wa Peshy na Cory ito yaje. Cory rero guma hamwe sivyo? Rero umugenzi wawe ninde? Ndamuzi. Ninde? Rogan. Heaven. Rogan. Heaven. Heaven turika. None nimba mutigana ugira umugenzi wa simpaka twimwigana. Umugenzi wa ni Rogan? Muramugwana? Ego kwishuri tuhejeje kurya. Musamugwana? Ego. Mugwana gute? Muramugwana gute? Ahora kufutura? Niwe uhora umufutura? Nije nahora tamutanga kugwana. Niwe mutanga kugwana? Wamutangura rero. Urumva ngaho ugiye kugwana? Mama ntiwumva uko ari wamutangura. Nyene namwitanga kugwana kugira ngo ntibaze kumukubita. Uva ngaho ugiye kugwana ku ishuri? Ego. Kandi arebeye nani? Urugwana gute? Kujya muhora mugwana na Peshy? Nigiruje uza kubigiye kwiga. Sawa mama tugende. Girlfriend, Cory n'umukobwa. Cory n'agakobwa ibyo mutazi. Cory n'umuhungu. Byitwa girlfriend. No. Mureke. Ibiki wari umwana wanje mureke. Pourquoi tu lui pousses? Icaye igumire ngaha mure. Amugate aravuga cyangwa karagorana tumureke. Sivyo? Eko. Kora uno musi ntugorana. Ngoma ndakubarire. Niko. Madirisha ndabasavye. No. Oh, nagwaye diare. Oi. Wari utwishe. Abafana ba Cory. Azabamara amazi. Urashatwenga. Abafana ba Cory wapi kweri mu murondera imiti y'inzoka. Cory. N'akamantosi. Ayakwenda nk'umuti w'inzoka no musi muri ijoro bw'abantu muza kuryama. Ash. Bafise ikibazo. Manirya miti y'inzoka irashisha. Usanga ibijyanye Uhekenya. ya poudre. Uhekenya. Hari iyindi ya poudre. Oya zirya zo zuhekereje nizo zihishisha. Jewe iryo ya poudre dihishisha.
naziryohekenya zirasosa kandi zirabisha zirasosa gushika aho zirura bashaka amazi ndagenda kuyaza genda no Pierre papier ciseaux genda 3 fois Pierre papier ciseaux 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 Pierre ni mbere n'ukuri die ego dale al let's go die ego dale al let's dale al die ego urasara mu mutwe Peshy let's go nje manza kuyanywa ninde yazanye dusubiremo sawa ndi shira ngaho hasi Pierre papier ciseaux Pierre papier ciseaux Pierre papier ciseaux Pierre papier ciseaux deux urakayamara Peshy mama ngoma ndamutsinda niwe yagiye kuyavoma kandi niwe yampaye ntangura Ok, tubandanye rero. Ok. Maintenant, tu vas vous sur les bêtises que vous avez faites ensemble. oui on t'a dit Mais il y a aussi des exploits que vous avez faits ensemble. c'est quoi des exploits Ok. Mbese natangure we yabitahuwe. iki tangura siwejeje kwimbarira navyonse nta kimwe numvise Oya urabizi vuga. ni gute tubavyumva kandi ari wabivuze nawe uravuga ibintu yego navyo nibuka nta kimwe bibo muco twakoranye mu byo twakoranye mama ibintu twakoranye basi biri vyiza twarakinye mu ntebe y'abedondi kabumbumbu n'ikibabi Ok, nabindi. tarakunda ngubu basi two turiyumvira nk'ubu tukaca dukaya nk'indirimbo tukaca tuyifuta gaca tuyifata mu kanya gato kandi twari turi sûr ko kaza kuba bien ko tugaca tuyifuta Ngaca muyifuta? kandi tukayitabura Mwarayandika? Mukayifondera? Izo ndirimbo ziri he none ngo tuzirabe? twarazitabuye Ntimuzibuka? Nta n'umwe mwibuka? Mumara gusa amatara wakashe. Byo gucapa nawe bitanguye hariya tuba hariya cyangwa bitanguriye ngaha kera yaracapa uwo mukira yakunda gucapa cyangwa tukagenda muri repetition kugira défilé mama yaba si ibitenge ngaho muri iyi nzu ntari kwambara igitenge ziga z'aba Nigeria iyo yiheze baratugiriye na makeup iheze mwebwe muratomboye Nigeria naragiye muri Nigeria na danse waragize danse ngo danse naragize Nigeria nayiga Amerika wazigize ari zibiri wawe nyine wasubiyemo uko naguma baremera twatanguye Nigeria nagumamo mpaka sha turagenda turishonje sha twambara Amerika ntazazindira shinchawa Amerika n'abashi cyangwa ukigira Jackie Chan ya ugatamba za zindi za Jackie Chan ukambara amasitile gusa oui nta bindi twagize nana barese wanze vous rattraper le temps passé. Ok, maintenant on va aller sur les choses dures. Des choses dures. Le temps où vous vous êtes séparés. Guimra va séparer.
mwiyumvise gute d'abord waramusezeye Bless nivyo yaramusezeye oya basi ntiyasezeye ko mutere ngarazi kwani twakunda kubonana yaratumye nyamuntu bahora babana mu rupangu ko twari twigana arabimbwira yakubwiye gute mbwiye ngo pe ba Peshy bari ejo bazokwimuka ngo hama yakubwiye ngo bye ngo bazokwimukira mu Gihosha yo none Peshy ko utamusezeye ku ishuri parce que wariga barikira tu oya reka ntitwahura ku ishuri nimwahura oya kwa ntitwagirana alejuwe gusa twaratahana none gutaha nimwabonana gutaha mu gutaha ntitwakunda kubonana ko mu minsi ya mbere baraduha amanota menshi bigatuma basi duteba aje nabahaye hafi urazi ko nanyaruka nabashitse mu kanya ko utamusezeye mugenzi wawe gusa nawe nyene yari kuhaca yatarabizi ko uzokwimuka none yabimubariye none yabimubariye umva twamaze kwimuka deja oya yabimbwiye mutarimuka utarimuka none ubona ko utahaciye kugira uze kumusezera kutahaciye muhira kugira uze kumusezera kandi yari mu mashuri oya après midi canke wowe uhejeje gufata amanote kuri aho yataha imbere kandi yaba hafi yo kw'ishuri ati papa basi yavuga ati ntimutebe kugira sha turyama kare hama tuvyuke hakiri kare nzi papa wabo okay none mwiyumvise gute basi mubaye separe Chamwe barabiye hama mvuga ati Imana ntiyabishaka nzomubona hama wewe Nikote yawe ubaye separa n'umugenzi wawe n'umumeyo hame wamaze imyaka muri abagenzi mukinana ndibuka kan ndibutse tuntu kadaba hagati agacaye asseyez-vous confortablement je vais vous donner le thé ababiri bakundana nk'abantu bakuze mbese barabagenzi igihe fa rero barankana iyo bankanye Peshy yaraza akandirirako akambwira ibituntu bafuye na Blesse nkamukonsora nkagira nke nkamubwira none Peshy uri ko atari amakosa yawe ko bino bintu byabaye baziko nawe yogeye bamenye akamenye ni bashwanye hama hakaba ari ibintu bapfuye mugabo hariho umwe yase guseda ngo kugira basubire kuvugana bakamara iminsi batavugana Peshy yaba yabyimbye ariko wabyimba eko shira uruntu hasi na turi ube sérieuse kubera uruntu ushira hari n'amafaranga bakayafite okay vuga kubera nayo ndamukumbuye ko dukinana nicyo gituma wacu ubyimba kandi sinashaka ngo umeshe avuye umwanya wose kandi twirirwe iminsi myinshi tutavugana haci iminsi ibiri tukaca tuvugana mwashwanye mukaca muvugana après 2 jours nde mwamwafuye nivyo niho niho navyibuka usibuka ko mushwanye wacu shavuye kwa ikintu ni washavuye kandi vyahera rije ngiye gusaba imbabazi kasa ryari ryande wewe Peshy amakosa yose ntiyarayi wawe yo ishuku tarimo je nta kosa nimwe nigeze ndivuga wowe vyibuka atakosa navuze gira iminsi yose ndibuka ko twahura ku ishuri ukaca umbwira ngo nze kuza iwanyu ukaca usaba pardon ariko usaba pardon atari wowe watanguye uvuge ko twapfa nawe urya wundi ahora aba kwa mwabuja yarabivuga ko ari wowe waba watanguye na Daniela twomubaza ni wowe waba watanguye Peshy Daniela yumvugira urya oya Daniela oya aha ndibuka n'umunsi twigeze gushwana kubera ngo Daniela wari wamubeshe gute sinibuka ivyo wari wamubeshe gusa wari wamubeshe nanje ko nari mugenzi wa Daniela shamvuga ati kweke wamubeshe
ucurigumura ucuragenda masha Yo. turashapira ucurasuba kandi uraza gusaba pardon mazindi twari maze Urakavuroze damyo. kureka kwitereramo Okay, sisura kubyitamo. Désolé. Sisura kubyitamo. mani ma oya jahari umunsi n'umwe ndigira ndamuntuzi ndamubeshera Daniel hari ukuntu Daniel basi mwashwana ni nk'ujya twirirwa turagwanira telekomande imisi yose nkajya turiko twarajyana n'amenyo turiko turamwigisha amafabe ukaca wisha mvanzi namugana Peshy n'umudahura kwega kuri kake manzirindira vuga ukaca wisha bose ukaca ugenda baza katazo nibo ugira poke yuko rega ko turaganira ntituriko turavugana mari Urabyibutse. Ubu uratwibuza ko tugutunga twumva inkuru yayo. ugira uvuge yuko Daniela tweko nyene turamwigisha amalfabe neza ntazi amalfabe gushika A Z ne Peshy okay wowe wakuriye mu ishure rya leta wowe womenya français kandi bakwigisha kirundi ni nka kurya utamenya anglais kubera atayo wiga okay nyimba ubizi navuga amalfabe A jusqu'à Z muri anglais twamwigisha mu Congereza twamwigisha muri France c'est un peu comme la terre Wabitahuye byari nakubwiye. Yahuye Daniel mwamusiguriye amagambo mu Gifaransa kubera bo biga mu Kirundi, biga ku ikaki. Mugani wawe. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani icenda A B C D E F G H A B C D E F G Urumuri wanyu. Okay, rero hazba ko mwasabana ikigongo imbabazi kubera ko mu bugenzi il faut savoir dire pardon. Nakoze amakosa. Mu gihe wakoze amakosa. Mais des fois hari igihe umuntu asaba amakosa ko atarafise ikosa ariko ashaka ko mashavu ahera. Bitabara Blaise. Ashaka kubera aza gusaba pardon kugira ngo ntimugume muhoze mutari ko muravugana kandi akeneye ko mukinana. kandi jewe uratwa atawundi ungenzi nayifise hariya Yari byoje nyene na Blaise. Na Daniel? Daniel gana mwagwana. sijya misi Daniela ntiyari hariya uyari ne twamwigisha Daniela ujya musi yabasanga ku Samuela Daniela ntiyari ahari wa musi mwazaniye ne ujya Janet yara Ashimwa yagize ikintu kubera intatsi kunda tumenyera ngaha. Okay. Alors, mumaze rero kuvana. Wowe wacugira abagenzi bandi? Wacugira abagenzi? arabisanzwe ndabafise waciye mwibagira none Peshy? oya ariko mwibagira gute Okay, wowe nawe ntabagenzi wari ufise. Byaciye bigenda gute mumaze gutandukana? nirirwa mu nzu urazi ko je nkunda televiziyo nirirwa muri televiziyo amatara acitse ndakagumana na Janet naho nyene urazi ko je ntakunda yakora bijya biyabo hariyo naca nitarika mu gitanda ngaca mpamagori ngaca mpamagara Cory akamerekeza tukaba tugumana Gakora yari mugenzi wawe? So turamushimira. Yarakubaye hafi. Yakubaye hafi. Mbere umugubu usigaye afite mugenzi. nga Wara bawina na bajoyi na Kera baje kundamutsa Nero wamubwiye Blaise. namubarye Joy na Kera ariko ntabaramenya neza Okay, buri muri vacances muzagenda gukura mu kanya mumenyane. bajoyi Blessed do talent Blaise tuzobivugana na Santa. Tubipange kugira ngo azomenye abagenzi bawe nawe. Ikindi kibazo rero ko iki wamusa muvuze ucurarira none. Ko iki wamusa muri podcast wamuvuze hamucurarira. inkumbu zari zirimo emotion n'inkumbu safira
hama na Bless abonye iyo video nawe nyene achararira. Bless nawe warize kweli? Warize kweli? Sikuwa naenda mkombo. Okay. Ubu rero mwarabonanye, mubonanye ejo mukibonana. Wari ubizi ko uje nga Peshy ntiyarabizi kuza. Nanjye ndamubwira surprise ndafatwa, cabihera surprise yanje ipfuye. Peshy wumvise gute umubonye Bless bwa mbere? Nyene surprise pa. Mwana basa nka Bless. Ariko we yamaze gukura naho nyene. Mbona umwana munini basa nka Bless mvuga. Manzindire maze kumuraba. Cyasanga ni Bless. Nanjye nararyohewe. Nararyohewe. Wasanze yarakutse. Asigaye kuruta. Asigaye kuruta cyane. Bless umubonye Peshy wumvise gute? Uri kuraza Jean bakora kugira kuzoza ngaha. Nararyohewe. Mba basi finalement bya nasaba Imana bigire bibi. Barabisenge. Asenga uvuga gute? Mama. Twumve nyine yasenga vuba. Asenga uvuga gute? Basi ijya mbere babimbwira. Iyo munsi naciye basi mvuga ati abisenge basi sinzobere kumwe nenzojayo. Kubera ibitoro. Very cool. Okay. Musi mwe twaraciye hariya mu Kibenga ndaramba Peshy kwambwiye. Mama tugende kumuramutsa Bless. Tugende kumuramutsa Bless. Namwe tugende kuramutsa mabuja aranga. Ngo yashaka kuramutsa mabuja ashaka kuramutsa Bless. Kila gihe ni mwe muzadacha ziba nyinshi. Duciye hajya. Kila gihe se imwe muzacha ziba nyinshi tuhaciye. Ariko narashavuye uhaci uko nyene. Ana nyine datashe twarahuye na Najuma ariko ntiyambonye. Ego chamuha makuru Bless namuonye Peshy. Hama Bless agacamenya ko haci utagiye kumuramusa gashavu. Barabimbwiye ko kwanzi yarakubonye. Yarambonye. Najuma yarabimbwiye ko aje mu Kibenga. Tada! Tada. Yarenze barakubonye. Bon, twebwe rero turagiye ndagiye kumwasiyo kubonana. On a organisé ça, moi et sa grande sœur, kugira musubire kandi kubonana muri vacances. Abana barakundana baje. À notre époque, quand on était enfant, twagira vacances soit muhira, soit ruguru. Mwe mugira vacances chez vos meilleurs amis, chez vos amis. Mwaja muri piscine plage. Nambere nizari zina baho bravo. Nabitoye. Oya hari Tanganyika. Ujyana piscine zari ziba. Piscine VIP. Twebwe twaje ruguru mu rutoke kuja kurima. Baratwigisha kurima n'agafuni. Urumva? Kama mama yarakaje. Mama wacu ntiyarakaze. Yarakaje. Oya, ahubwo nanze gutwara kuvoma Jackie usubireyo. Ahora kingene nagwaye ibihara kubera nagiyeyo. Sishaka kandi kugwara ibihara. Oya, ibihara bigoye kora nyine usanze kubigwara abana bose banka bose baragwara ibihara. Kandi ntihabona hari. Ntihabona nyine ni fo Kandi ndatinya inkoko. Kubagera wotinya inkoko. Ndatinya inkoko. Peshy wowe uratinya inkoko. None. Ariko Mugatinya ingurube? Bagifunze ariko byasaze nyine ndiruka. Impene ndanayibonye hoho. Urabona rero impamvu usanze kuja ruguru. Kora aya mafite y'Ibujumbura y'abana y'Ibujumbura ngo ndatinya inkoko. Umwana wafite neva aratinya inkoko. Nyene. Umwana wa neva aratinya inkoko. N'uwa 19 arashobora kuyitinya. Bebe aratinya inkoko. Bebe natinya inkoko. Bebe aratinya inkoko. Sawa, bebe aratinya imbata. Uranyabukije ikindi kibazo ko yanagira mbata. Entre toi, moi, na bébé, qui est ta meilleure amie? Jewe, Bless na bébé.
tricky claquette entre jewe genda ku murongo petit sœur wanje umuhererezi w'iwacu hamwe na Blessed ndari meyo hamwe wawe cyane. ntangure ku murongo 1 gushika 3 uwa mbere wewe wa kabiri Bless wa nyuma Baby. Bebe niabona iyi video acagira heartbreak. Tufata crise. Bebe niwe meyo hamwe wa mbere wabanje kugira ugifise umwaka umwe. Ugifise umwaka umwe. Meyo hamwe wa mbere yari Bebe. Uri muri po hamagara Bebe ngo tawaze. Ahantu hose ugari Bebe tujane Bebe unye wamuteye agatarotaro ngo waronse ntaro zitwa Blaze na John nakuvyaye quand même. Tu n'as pas le choix. C'est pour la vie. Ok, rero shaka muhe impanuro. Abana bangana nka mwebwe mais usanga badaha importance l'amitié. Badaha agaciro abagenzi babo. Barahari murabazi? Abo muzi? Usanga akunda gutuka nk'abagenzi biwe cyangwa akunda kugwana n'abagenzi uri mu biki. Cyangwa bakunda kugwana cyangwa ugasanga par exemple nakana kafise tukana umwana tukana ugasanga nikubaha abagenzi bako parce que mwebwe naho mwagira byo kubona mwigera mutukana n'umusi n'umwe mwimigira mutukana cyakare muhanura aba bana bandi usanga badafise indero cyangwa ugasanga ntibakunda abagenzi babo ngo mwe mukunda. Tangure kuri we nyene. Nani yo yobona iyi video? Mugira muduhe icayi cy'umwana atagira imbere akunda gutukana hagati tangura wowe ni uri forte mu gutanga impanuro tangura wewe mama kwaza impanuro zo gusenga hajya nari mfise cerveau nyene izunguruka nka terre ya bien ijanye cerveau izunguruka nka elefa ariko bufise nk'iya terre n'ubu usubirane ko rero kuragira ubunebwe nibona bivuze ngo mémoire de poule oya ha Peshy ikuremo ubunebwe yohana n'abandi bajya kuri kamera baba bariko bararaba iyi video ndabaramukije kandi ngira ndabaha impanuro zo kuza murareka kutukana byo si byiza kandi uwo mugenzi wawe nimba umufise cingwe mama wawe cingwe tantine wawe cingwe tonto wawe cingwe ari we wese ahubwo simpaka ngo ni kubera ari umuvoyu cingwe ngo ni mu inconnu ngo nico gituma uca umuburira indero oyaha ibyo si byiza nawe yoba ari inde si juste umuburira indero kandi nimba ari umugenzi wawe ifo kumuhiye ahubwo aho uwo muburira indero aho gutegerezwa kumwigisha indero ubonye ariko aratukana cingwe ariko aragwana umuhanura umubarire n'ibyo bintu si byiza aho wewe umubonye ariko aratukana uca ugenda kumwankuhaja ibyo byose kubera nawe udafise indero kandi nawe udafise indero newe nawe ahubwo uca ugenda kumwankuraja ngo ale mutsinde we wowe ugenda mubarira reka bihebe kandi ibintu si byiza niwe vyotera uja mu maprobleme urumva nico gituma rero ndabahanuye muze murareka gutukana kugwana gushwana kuryana amenyo voilà bravo pour Peshy. Peshy motivation speaker w'abana
Ok, bless nawe wewe umwanya ni gwawe hanyuma abandi bana. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants bako barabara. No bana commentaire ga Peshy y'abamama bavuga ngo umwana wanje ngo bagumambwira ngo shiramwo Peshy ngo shiramwo Peshy. Rero c'est une occasion yo kubahanura kugira ngo nabo nyene babana beza. Nimba hari abana baba bagira ibintu nyene bito kutagira indero. Hari abana usanga basi bibona nk'uko umenga ari bobo woganza nka classe yose cyane cyane mu mashuri. Muri classe usanga haba hari umuntu basibuba kandi yemera ugasanga abantu benshi baramutinya ukabura kumwana wo muhanura ngiki ntugira si vyiza cyangwa muri quartier ugasanga hariho nk'umuntu mutukanye emwe utanamutsinda naje kera naratukana gusa ubu nabonye ko ata importance birimwo kubera umututse nta na kimwe uza kumugira nta na kimwe biza guhindura ntibiza gutuma ngo agire iki n'iki ngo hamubake iki naciye mbona ko ata importance bigira ndabireka gati yaho kumukubita yaho kumutuka kwanza notuma nihorera ishavu rikaniga Narizo kuniga Fomye nyene ntutindero ukafuma wihorera mugabo malheureusement ntufise Peshy basi kumubwira ngo naka yantutse ugende basubikura urwo rushavu ugende ubimubwire tuduratira telefone santa uca umugirira audio Peshy ugire audio vuge wewe witecharge hama nawe atansaba telefone ndamuhaye umvirize ahejeje nawe aca kwishura umubwire nawe nyene yitecharge Ngada bayi mutwe yo kunuguma en communication parce que l'amitié obugenzi barabuvomera barabukorera parce que marana nkuko muri abana ejo muzokura muze murabona iyi video muvuga kumbe Peshy yari umugenzi wanje kumbe Bless yari umugenzi wanje aha bizoba mugiye mutazoba mwamaze cultiver votre amitié mais si vous cultivez bien votre amitié masha kuzokura mube aba mama mukira ba meilleur ami ça biryoshe ngira abana banyu ati mama wawe yari umumeilleur ami kwatukira abana je ndabibifurije je ndi tawatire wawe Aya zarakwita mama muto zarakwita tantine canke akamama gatoya Bless abazari mama mukuru barakuruta umwaka imyaka 2 akuruta nyamba azwari mama mukuru w'abana bawe nari mama muto w'abana ba Bless hama faut pas kuza muraburirana indero mwego babije nzobavutura muzangiza kwirana indero babi nkabimenya nzosha mpamagara Bless nane santa ati ka Bless kagize ibijuju na Peshy yagize ibijuju ko nyene alors rero twe tureje podcast yacu Rafiki mshabwira abafana banyu Peshy babwira abafana bacu bazora podcast yacu kora kuri nyene papa ntibagira ati ahubwo nyene rega urarinyibukije ndabarire mwebwera abafana on vous a vu ngo mudukunda ariko two turarira gusa negama hajye ya mbere mwarayigize kama mbavu muragira ama like ma subscribe ivyo se ngo kwera nariko ndarira nanyene gusa nyene namye mwaragize aka emotion mwararize ariko si kuvuga ngo iyo gatatu basi mutubare mwayankiye iki irabishe irabashisha imeze gute ntitwavuze ibintu biryoshe cyangwa twadufise microphone ngwenye muga twababwiye ko ariko mu microphone yanje naho nkoresha bayinze naye kukaza c'est pas à cause de nous ce n'est pas nous on s'est débrouillé kugira ngo ntimubure podcast ntimugire irungu on a utilisé ce qu'on avait seulement rero ndabasaba ikintu ndabasavye mufata umwanya wanyu nimba muri hehe mba muri salon mu cumba gukazi naho nyemba wahejeje uyirabe ndagusavye iyi video ufata umwanya kandi ntibibagiye like kugira commentaire no kugira subscribe yes nimutaragira subscribe kuri chaîne ya mama Peshy tangure ya kabiri uyigire ubunyene ariko kandi unapartage iyi video niba wayikunze shakwisha kuri statut yawe cyane kuri story yawe ya Snapchat ya Instagram hama marashaka kumufollowinga Peshy kuri Instagram yitwa Peshy Jewel and you can subscribe also on
my first YouTube channel kuri Salon Vibes kugira ngo murabone ibiganiro byanje kutabwira umusozo ara ibiganiro byanje sindimo ndimo muga mu biganiro nibaze bara ibiganiro by'iwanje ni Bugariye? vuga nshaka uwo bivuga nturabwira abaze murara ibiganiro bya mama Hamana nshaka kubabarira muzoze murara ibiganiro vya mama kandi biraryoshe cyane kandi biratesa biratwenza kandi biri ennuye du tout biratwenza biratesa ayigazana n'aba-invité spécial muzoze murara n'ama girlfriend bari kumwe na Nikita na Dacia na girlfriend turi kumwe na Greta na Greta Jennifer in fact Fine, fati mbadi kumwe na Nikita. Hama. Na my journey. My journey ni. So na my journey mbaze wariwe. No kuri comptoir ya Haura na Nikita. Nge uruira. Ni. Ariko nda like kandi nda subscribe. Subscribe. Hey, thank you for watching this podcast again. Yari Iwacu Podcast. Ahanye c'est chez nous, c'est chez moi. Bless yaje kuturamutsa, niyo mpamvu twamutumiye. Uno munsi muri iyi numero yacu podcast episode ya 4. Alors turabakunda cyane. Bye bye, bisous. Cha